Salut les amis, mumeze neza, ntizere ko mumerewe neza. Kaze mu kiganiro cyacu Smart Mind hano kuri Pam Channel TV. Muracyari kumwe na Bralin zihindura, aho no munsi nza kwakira wa mujeni dukunda cyane, akunda gutanga ama gifts y'inshushanyo zitandukanye, yitwa Bizindavyi Darcet cyangwa Darcet. Aho twamutumiye kugira tuyagire ibanga akoresha mu mwuga wo gucapa. Arakunda kubikora akahereza n'utu gift dutandukanye aba entrepreneur, abakozi batandukanye basanzwe bagaragaza ubwira mu kazi gakora, akabashimira cyangwa akabashimisha mu kubahereza utuganuke tw'amashusho yabo wenyene yikoreye. Twamutumiye kugira atuyagire kubera iki akora ivyo bintu, mbe umwuga wiwe yawutanguye ryari, umumariye iki uno munsi, mbe kubikora aba yitega iki ku bantu aheza akabikorera no kuri we wenyene. Kaze rero muri kino kiganiro Smart Mind kugira tuyage nyene Darcet yakoresheje ubwenge bwe, yakoresheje Smart Mind kugira ashobore kwibeshaho, aryohereze ubuzima bw'abandi mu mwuga wiwe. Kaze bakunzi ba Smart Mind kuri Pam Channel TV. Kaze namwe Darcet. Murakoze cyane kunyakira. Darcet, turagushimiye kuba waduhaye akanya mukaza hano kuri Pam Channel TV kugira duyage. Wiyumva gute kubugeze muri Pam Channel no munsi? Numva ndyohe, numva ntese. Abajambo make. Utesa mu buhe buryo, ni iki kintu wabonye kikagushimisha muri Pam Channel TV? Kwanza kuno mwanyakiriye nigishika cinshi nakayi. Yes, akayi ni principe tuyagira ku kayi misi yose. No muri Smart Mind foko ufata kayi kugira Smart Mind ikomeze kukwira. Kaze rero tuyage. Hama dushaka kumenya byinshi kuri wowe no kumwuga ukora. Turamaze kubona ko ubikora mu buryo buri mu rukundo rwinshi. Bwa mbere nico jewe nka Bralin nashimye mu bikorwa gukora, ubikorana urukundo rwinshi. Hama nkashaka kumenya urujya rukundo bikorana urukura. Nuvuga turarusanga ndarukura muri Kristo. Kuvuga muri Kristo. Urumva mu gihe nkunda ikintu nkora, ikintu yigikunzura gisangiza n'abandi. Urukundo na cyane ruguma rukura nyene kucerekeye nico mba nkunda gukora kintu. Iyo numva DJ niyo ndumva ndahantu nkumva nico nshaka gukora. Numva muri ico kintu ico gituma nshaka gusangiza n'abandi urukundo rwanje ndabicishije muri iyo talent no office. Araba chora kutamenya ivyo turiko turavuga. Nibutse ko Darcet acapa. Darcet aracapa. Mu gucapa kwawe ni giki wisunga cyane ugira ucapa ikintu cyangwa umuntu? Akafoto kiwe dufata shobora kwa musa akafoto akunda nkaba ariko novuga nkacana akaba ariko ncapa kubera agafoto mu gihe yagashimye nk'agafoto keza mvuga nti ndagacapa yera agasubiramo kaba ariko mwisuga. Merci beaucoup. Hama tugira rero utubwire neza ivyo ukora, wabitanguye ryari, wavyaje gute? Nari nkiri muto, nko kujya abana bari bose batangura bacapa tudesyanime. Niho nahereye ncapa tudesyanime ratwana mu televiziyo ndadusubiramo. Buke niko nagenda niko style yanje agenda irakura, nza ndaprogressa gushikaho nza ndacapa abantu. Natangiye gucapa abantu ngeze ikintu ca 7e 8e. Wibuka neza watanguye gucapa ufite imyaka ingahe? Gucapa naho habo tudesanya na avant yo kugera ngaho muri 7e. Watanguye urumva ko muri 7e niyo watanguye gucapa umuntu, ariko même avant waracapa ibindi bintu. Hari ryari aho wadécouvrir que tu as le talent yo gucapa? Mu bisanzwe vuga sinzi ya myaka umuntu aba umwana bagitangura kugira ikaramu sinzi ko muyibona.
urashobora gusanga mwigisha yaduhaye akantu dukoroheye sinzi ko murabona twatutevora abana muri primaire muri maternelle ugasanga ndiko ndakorohya ugasanga ndacapa n'utuntu nkaca nkorohya dufate n'umuzingi baduhaye umuzingi tuwuzuze tuwukorohye na couleur rouge ugasanga jewe rero mbanza gucapamwo kandi umwigisha yigeze kuyibona ndacapamwo nkaca rero nkorohya ariko wabanje gushyira mwakiro umwigisha yigeze kuyibona caratwenga carenga nanubwa umva uko niko sinzi navuga usanga biri muri wewe nyene kandi nabikora uko nyene numva biraza nyene uko nyene utangura kubigira nk'umwuga ryari buke umva tugitanga tukiraho nyene warigeze umaze kugera muri 7e aho watubwiye ko ari watanguye warigeze wibona nk'umuntu acapa akabeshwaho no gucapa aya ivyo natanguye kuvyibonamwo buke ngeze nko mu mashuri yisumbuye nko mu wa mbere canke mu wa kabiri niho nigeze kugurisha akadese kamwe ndahagurisha amahera make 1,000 camvuga nti kumbura birashobora kuzovamo ikintu mugabo ntubona yuko ari cane gusa uribwiye yuko ngira bizovamo ikintu uko nyene hama umaze igihe ubikora uratangura kubona ko uragurishije akantu ka mbere k'1,000 n'iki kintu waciye ukora kugira ico 1,000 canke ayo mahera utanguye kubona ko ashobora kuvamo uyagwitse ivyo navuga ko byaje buke sinzi ko urabona ukiri umwana ukuntu ikintu ushaka ni kugura nk'akantu k'akabombo ko kwiryohera ikintu nk'ico buke rero uko ndagenda ndabona yuko hariho ama instrument akenewe nk'ibyo ntushobora kubimenya byo nakoresha agakreyo ka HB kajya ko mu botike nkavuga nti nkabona amadese yandi y'abantu bo hanze nkavuga nti dese ni nziza banagombire yuko yakoresheje akajya agakreyo ko mu botike kajya ko muri boîte sinzi ko mwabona kajya burya bukreyo ngaca mvuga nti nkaca rero ndondera uburyo buke nkagenda nkavuga nti reka nkotize basi ngura akamateriel hama uko nagenda ndakotiza niko navuga nti nahura n'umuntu afise agakreyo hari abo bazifise ko bazisirije nyene ncapa ugasanga nakarafise kreyo imeze ukunuko hariho n'uwasanga ashobora kuba zifise mugabo ntamenye kuzikoresha ntamenye n'ico arico akibaza ni kreyo isanzwe nkaca mvuga nti reka ndayimugurire haba n'agakreyo kamwe basi gakoroheye kari fonse katanga fond nziza nkaca ndakamugurira buke nkavuga nti reka nze ndakotiza ngo utumateriel ndumva buke hama uramaze gutanguye kugura utumateriel warashose utangura kuronka isoko abantu bakira gute ibikorwa ivyo ucafye bon arabavuga ati ni vyiza bavuga ibikorwa vyanje ni vyiza sinuba ngo nashotse ndonka isoko ndabizi ubuzima bw'umu entrepreneur uragwa abantu ukahaguruka ukahaguruka ubu biragoye ni kuvuga ariwe ushobora gusanga arashima ibikorwa vyanje mugabo ntavuge nti ntabishime ku buryo yobyitangira yotanga uburyo aho nka tableau ugasanga ndayida nk'ubu novuga ati ngo reka ndayidanaze ku mahera ya naye akavuga ati ngo ni menshi urumva sinashotse ndonka abanshorera komtere nyene gusa byagenda biraza buke uko babona ibikorwa byanje biguma biba byiza bakavuga nti bakabishima bakaza bakantumbera none naho biri uko ntibyari uwagurishije nka tableau ukayigurisha amahera menshi gushika no munsi uvuga ati nawe wow naragurishije tableau mbe byari byagenze gute
ico gihe nina hariho aka œuvre nakoze, hama hariho umuntu yari yaje ava hanze mu kindi gihugu ajino, hama acashima aka œuvre kanje, sinzi ngene kamushikiriye nimba ari ukuntu kasirikira, umva hariho ukuntu yo sohoye dessin meshacha yipartaja, hama arampumaniza mbona umuntu ankontakte ambwira ati akeneye commande. Ok, ndamubwira tableau, hama ndamubwira ama prix. Ico gihe urumva namubwiye prix, umva hariho ukuntu natwe iyo dutanze prix biratugubira ducanga kubera ko ari ntirateye imbere, hari usanga dutanze prix selon umuntu, kuko ntibazakira kumva. Je ndamuha prix ndamubwira ati yaba iyi œuvre je ndayikora kuraya, ndayivuga neza ita ukuntu, ambwira ati nibaza yuko ebana arava mfata nk'umusazi. Namubwira nti iyi je ndayikora kuri 900,000. Hama acambwira nti acarabanza arandaba, acarabanza aratangara, none kumengo ni make 900,000 ni make. Turatangara hama acambwira nti wewe nkorera iyi œuvre uyikore witonze, uyikore neza. Acambwira nti jewe nzoguha 1,500,000 urumva. Acambwira ni sawa, nta kibazo murakoze. Ndagenda ndayikora œuvre, ndavuga nti nayatama akaba ari frappe, akibazo œuvre nzorondera ndayidandaza ntihavuze izoja nkuma table exposition yanje. Hama ndayikora, ndamubwira nti nobasanga hebwe ndayibahe, kuko umugabo yabanje kumpa ka avance, amusavye avance ya 100,000 kugira nshobore kugira confection y'iyo commande. Hama turahana rendez-vous, ndamusanga, ndamusanga arayampa. Ndavuga nti ebana depuis niwe mukiriya novuga nti yanryoheye, yatumye ngira n'ubu nisipasa mpa agaciro ico nkora, kuko mu bindi bihugu aranambwira ni mu bindi bihugu ni ikintu gihambaye, kirahemba abantu, kidandazwa mu $1 million, ahubwo iyo 1,500,000 yambwiye ni make. Aha kidandazwa mu $1 million, umva ama euro atagira uko angana, ngira twebwe nuko bitaratera imbere sinzi. Nuvuga ko ari uyo umukiriya yanjye ashaka gufuhisha abandi canke abandi bamaze kumushorera mu bwabo. Ni témoignage kandi ni byiza. En fait igituma ndayikubajije nubwira bumve que il y a d'autres jeunes bariko baraza bafise iyo mpano, ugasanga nibabibonamwo iyo jisho umaze kubibonamwo bobo nibarashika kuri iyo ntambwe, abamaze kusugufuhisha me kugira abo bandi nabo bagire iyo courage yo kuvuga ati vya bintu nimba Darcet byaramukundiye, why not naje bitokunda. Ako yari inkuru yaho byagenze neza. Hama urazi muri umuntu ariko akiriko arirondera, hari n'igihe bishika ugasanga haragushikiye ikintu kabisa ukanga avuga ati ugacika intege. Nijyari hashitse ikintu muri carrière yawe ukumva umengo ucika intege ukabiheba? Harabaye ico gihe nari mu wa kabiri cycle supérieur, nari muri periode yaho sinari bwatanguye komitere kugira kudandaza amaevre yanje, byari buke naho naronka 5,000 10,000. Narabwira nari ndabifatanije n'ishuri, urabona ko bigoye muri bijya bihe kiciga cycle supérieur. Novuga ko sinaronka abakiriya benshi, ni hamwe wasanga ni bake, nkabona ishuri riko riranstressa biki, nkabona ni ibi bintu sinzi jewe bizonshikana he. Haragira aho ugira amaduta, ego ikintu uragikunda mugabo haragira ibihe utangura nawe ukivuga nti
ukumva uratakaye ukuntu ukumva aho bakunda bakubwira nti uriko urata umwanya muhira waza abavyeyi ingene bimeze akorera impapuro reka guta umwanya iga bakubwira ko none impapuro none amakaramu ngo ikaramu baguheza yaheze usanga ari byo bintu gucapura byawe uri kuragira ico gihe naciye ngira mara igihe ntacapa umera nk'uhagaritse ukuntu niho naciye mbona harya support y'abavyeyi ni ikintu gikomeye mera nk'ubihagaritse ukuntu muga rero rwa rukundo ubifitiye haragira aho mvuga nti ndakumbuye gucapa nkumva ndabikumbuye nkumva mvuga nti bakunda abandi bagira taki yitabi yo wagira taki yo gutera voilà exemple nziza ugasanga ndagiye numva shaka gucapa numva shaka gukora akadesi ngacu ugasanga rero biciye bingaruka mu rwa rukundo ibana kumcengo mashaka gufata ikaramu ncapa ugasanga ndi kuri YouTube ndabonye œuvre ndashaka kugira akantu kameze nk'umugo nkaca ndayikora rero uko nyene bana urukundo ruba ari urugo final. Uravuze iby'abavyeyi cyari kibazo cyari kirimo ariko reka mbe ndakibangira gatoyi tubandanye ku ma œuvre hoba hari œuvre wakunze n'ubu gikunda itaguhaye amahera na mahera menshi yaguhaye meka meme wiravye ukumva ko wishimye? Yego hariho œuvre nakoze kandi ni nayo na presence kuri Light Awards. Iyo tableau ni nayise gospel singers. Irimo ba Dudu, aba Fortran, ba Gabi, on va baririmbyi ba gospel bamwe bamwe. Iyo sinayidandaje n'ubu ndacayifise ni œuvre yanjyoheye kandi igihe nayiyumvira nari muri église ndiko ndasenga navuga nti abo bantu bafite amajambo meza ariho benshi bakirijwe bakiriye Imana ku bw'amajambo y'abo bantu navuga nti reka nkori œuvre ndafata ubufoto bwabo ndabuteranya kuri ndabucapa kuri iyo tableau ndabugira umva sinayidandaje sinavuga ati ngo yaranyinjije amahera mugabo maze kuyiposta ndapartage ka message ko gufasha urumva naho ari ishobora kweduka urumva ndavuga amajambo ibiki kuko amajambo y'abo bantu yarafashije abantu benshi iki n'iki benshi barayishima barayipartaja naho bamwe muri bo yarabashikiriye barayibona bayisha ku ma statut yabo kuri IG narayibonye yarashoboye kunzana na emission ibyo byose nabikoze atace niteze amarotura mvuga nti akabivu ndagakeneye basi ndakagumane nimba ari ahantu nzoza ndagakoresha mu presentation amwe waze kukadandaza kubera washatse kugakoresha kandi kubera kankoze kumva n'ubu noyikura sinzi mbona yuko noyikura vraiment nuko niyo œuvre yanjyoheye kandi n'ubu ndacayikunda niyo ya mbere. Turiko turavuga gukunda ikintu wowe wararese kudandaza œuvre kubera wavuga ati hariho message igufata ihuriye na wewe mbe kubera iki waciye ushima kwitwara muri competition aho on tugomba twinjiye muri phase ya competition wagiye mu Light Awards urabo wa gatatu kubera iki wafashe iyo image yaba gospel singers ucuhitamwe kwitwara akaba ariyo ihiganwa mu higanwa rya Université Lumière? Ikibazo ciza cyane nkuko nayivuze iyo dessin nayikoze ubwo kweduka abantu urumva kandi kubera ko yafashije benshi rero Light Award naho niho du presenta projet ifise akamaro ishobora gufasha abantu nka nimba entreprise gashobora gufasha abantu kakambosha bakatwera umva entreprise ifise akamaro ni kuvuga yuko mu gihe ntwaye iyo tableau ni message yo kubereka yuko dukora
ishobora no kweduka. Education ni ikintu gikomeye gihambaye. Ni kuvuga ko ndayijanye ndakeneye yuko abantu babona yuko aho dukora yinjiza amahera ego mugabo irashoboye kweduka igatanga message iri puissant ku bantu bariko barayibona. Urakoze cyane. Reka twinjire rero neza muri parcours yawe ugeze muri université, umaze kubona ko ivyo byose birabaye, urabonye ko ufite talent yo gucapa, urabona ko bishobora kukubeshaho, hama après uratanga no kwiyumvira kuja mu mahiganwa. Ni gute byakujemwo kuja mu higanwa? Kubera iki wagiye mu higanwa rya Université Lumière? Narashatse kuvuga kumenyekanishiye nkora. Mu bisanzwe ntabyo nzi mugabo abartiste benshi bakora ni bimwe byo gukora dessin ukayidandaza, nimba ari competition yo gucapa mugacapa live bakavuga nti iyi niyo ya mbere, iyi niyo iguzwe. Urumva najewe kubwo kupresenta yanje nka projet yari challenge. Nashatse kuvuga yuko nashatse kwerekana ko irashobora kwambusha ni projet mu zindi ni entreprise ishobora kuba entreprise mu kindi. Jewe navuga nti ibe nk'ikintu gikomeye gihambaye, apana ikintu bakora nka loisir canke cyo kuryohera abantu barakibona baragishimira. Bayibone nk'ikintu gishobora kuba entreprise. Umva byamaze kuvyumva muri General Film mvuga nti ni opportunity nziza. Chanda yisize sawa nyene bariko barabivuga ngo la hariho competition light award, umuntu akora muri light award nyene yibizanye ariko arabimenyekanisha. Okay, arantumbere yarasanzwe nzi azi ko ncapa, arabimbwira ingene bimeze, nanje ndashobora kukandidata ndabigira. Hama urayigiyemo urapresenter l'œuvre mu capa mwatubwira. Niyahe nyigisho canke ikintu wakuyemwo atari mu buryo bw'amafaranga ariko mu buryo bwa bénéfice social, bénéfice ishobora kuba wowe nk'umuntu wasigaranye uciye muri iryo guca muri iryo higanwa kuri wewe? Ikintu ca mbere na mbere iyo ugiye mu higanwa ntihabura ama contact uhakura, canke ntihabura inyigisho baguha, haba ziva ku bajuri, haba kuducritique tumwe bakubwira gusora. Avant yuko tugira higanwa haraciye demi finale zimaze guhera, haraciye mu tuntu du formation batugirishije. Zaratubire benefit baratubwira batubwira business plan ingene bimeze, ingene dukwiye gukora ibi nibi, ingene dukwiye kudandaza ibintu byacu. Umva izo zose ni inyigisho twagiye turaronka, ubumenyi twagiye turaronka. Ni kuvuga yuko ihiganwa rimaze kuba duca duhura n'abantu bashima ivyo dukora, bakaca batubwira bahaciye nabone bakatubwira nti none bimeze gute, tukababwira bagashobora kumenya ama faiblesse yacu, bakamenya kungene baduhanura. Iki niki nkuko nigeze bibabwira, hariho umudamu yitwa Ange Mubira, twarakazoza urya yaranyigishije utuntu, yaranyigiriye gira commande, araprofitira haranyigisha utuntu tumwe twagize ico tumufashije gushika n'ubu kandi ndabimushimira cyane gose. Hama ubu rero uramaze kubona ko ari umwuga ushobora kugutunga, ushaka kumenya apport cyangwa relation ya famille, haba abavyeyi abavukanyi bo bavyakira gute? Wigeze kutubwira ko kenshi bakubwira ati reka konona amakaramu n'impapuro zo kwishura, ubu naho bimeze gute? Abavyeyi cyane abavyeyi bawe bibaza iki kuri uyu mwuga wawe? ubu nuko ndashima. Aho genda babwira ibyo hambere kambanze nye kugato. Nkuko nababwiye kare, ijya mbere murabizi yuko nta muvyeyi n'umwe abagushikira muri yo.
muri ibi byo gucapa abona umengo Inkuru agasipa ibintu vyiwe bikoresho yaba yaguze by'ishuri. Hari naho bambwira ndabiheba, hari naho narinda kwinyegeza kugira ndabikore, kandi uko nagenda ndaprogressa bukebuke ntavyo bamenye, ntavyo bamenye, narageze nkabikora ninyegeje mvuga nti ebana ni naho ku entrepreneur no kuri ebana n'ingwano, urumva nagenda ndabigira bukebuke, gusa bamaze kubona ushobora kubikora bikanyinjiriza barata barabona bwa bundi ibintu bwa turashoboye urabizi. N'umu oncle ati barayibona, ndamugirira desi arayishiye mano bimanitse muri sabi wiwe. Petit à petit bagenda barabona ibagaca babona rero yihiganwa rya Darcet Award aratahanye prix wa muhungu yasaze. Akabona ama formation ngize, hariyo formation nagize yo kuri employabilité, aho Banque des Jeunes proposa gufinansa abajeunes. Iyo formation naheruka kuyigira, ndabaselectionné, twarakandidata en ligne, ndabaselectionné guparticipa kuri ama formation, et ubu bariko bariyiga ama projet azoba financer. Urumva barabona niyo certificat ndayitaye ndayironse, baguma babona ama certificat ndumva ama formation ndajamwo bikabashimisha, bakumva nk'ubu bakavuga ni n'ubu yo mubise nti ngiye hanaha kuvyerekeye bijya nyene nkora, baranabiryohererwa ku buryo nabo nyene biproposa kuntwara kunshikana iyo ngiye. Barasupportinga vraiment. Bravo et courage. Hama uribona un jour utagicapa? Ntikinca no mu mutwe. Hama niyahe message ishobora kuba nziza warigeze guhabwa n'umuntu n'ubu kigenderako? Message nigeze guhabwa kandi n'ubu nicibuka, igihe nayumviriza naratwenze kandi nararyohewe. Iyi formation nari mperuka kugira kuri employabilité des jeunes, umugabo yitwa Fernand, yari arimwe muri jury au début bari mu maselection ya demi-finale, yari muri jury. Ico gihe rero twariko tukurikirana izo formation. Aratubwira nti nta muntu yifuza canke yigere yiasocia n'umuntu agowe. Umva ni ikintu cumvikana, wewe ugiye kwegera umuntu ukamubwira nti nkuko nokubwira ngo je ntaco nshoboye, ntaco nzi, ndagowe kiniki, nashaka twiasocie dufashanye. Umva aca araba nti wewe uza kuronka inyungu yahe. Umva muri entrepreneur canke nk'umu businessman ni kunguranira. Mu gihe nje kugusaba twiasocie, niko ndivuga yuko ndumu ataco nshoboye, ndi mediocre, ubu ntiwaza kubura inyungu ahiri. Umva two kwiasocia gute? Umva ni ikintu kigoye. Nkavuga nti mu gihe ushaka, mu gihe ufise confiance muri wewe, aho umuntu arakwizera, akizera ibintu ukorwa ukora, urumva akavuga nti muri ubwo buke umaze gukora, reka dufashanye, ndagufasha. Potentiel ubanza kuba ufise utuntu duke umuntu agashobora kukongerereza, naho ya confiance. Ni naco gituma mu kugufinansa bafatira ku co umaze gukora. Umva mu gihe ataco umaze kugira biragoye kukwizera canke kumenya, acavuga none mu gihe ataco ushoboye ugende gute, naco kurikorera nawe none kirimo za kunguka iki mu byo nawe nyene byamunaniye. Urakoze cyane. Hama twe twakubajije ibibazo byinshi nka Pam Channel twa dukeneye kukubaza, ariko ndashaka ko nawe userurira abarundi n'abandi n'urundi gwaruka message wumva ushaka kubabwira. Message nubashikiriza ku bajene nkanje, nuko mubanza kwiyemera mukagira confiance muri mwebwe, apana kwiyemera mu nzira yuko mwiyemeza ku bantu, mugabo confiance muri mwebwe, apana kuvuga nti nta muntu yoza kunsupportinga jewe. Urumva muri kigihe nyene ukunda, muri iyi minsi tubeshejweho n'amatalent dufise, muri kigihe nyene ukunda ni nk'umuntu, nico kintu dazokwigera ugira uheba
ege urashobora kugwa urashobora kugikora uka-entrepreneur ukagwa bikakunanira mugabo kubera ubwo rukundo bifitiye ntuzigera ugiheba novuga yuko guma mucultive ubwo rukundo mufitiye izo ngabirano zanyu hama mugiye mwinvestise muri ico nyene mushobore mugire confiance mukitive niyo confiance muri mwebwe ni nk'umuntu azovuga nti nakarashoboye bagende barakuvuga nti nakarashoboye ejo bundi bakazokumva nti ndakeneye umuntu agira iki bazuza kurondera wewe nubwo nico no babwira urumva cultive urukundo mufitiye ico kintu mukora. Urakoze cyane Darcet kuri uno mwanya mwiza uduhaye ukatuyagira ukatubwira parcours yawe tukwifuriza iterambere muri Pam Channel TV ukomeze utera imbere ubere mbere n'umuco abandi bari muri iyo domaine uri kurakoreramo nizera neza ko ejo kandi ndosubira kubikora kugira ushobore kuduha ikindi kiganiro uzotwemerera ukatwitaba cyane gose. Urakoze cyane. Urakoze namwe ko mwanyakiriye. Karibu kandi muri Pam Channel. Murakoze namwe bakunzi ba Smart Mind bakunzi ba Pam Channel TV. Mwumvise Bizindavyi Darcet uko we yabigenjeje ko byamugoye mu ntango n'ingene buke agenda arabona umusaruro mwiza cyangwa umwimbo mwiza mu kimana mu ngabirano Imana yamuhaye. Nahacu twese rero bakunzi ba Pam Channel TV kuraba muri twebwe ico dushoboye hama tukakigaragariza makungu mbere naco kigaheza kikatuzanira inyungu twese tugakomeza gutera imbere twese. Dusubire kandi duhure mu ndwiza mu kindi kiganiro nk'iki nyene aho tuzoba dufise uwundi mutumire kugira tuyagira ibintu byiza nkene nk'ibi Darcet atushoboye tuyagira. Gumana na Pam Channel TV naho mu ndwiza. Ciao.